diaspora yo nkunda kuko babona umengo ndingwanye umva ntegerezwa gukundwa n'uyu nyene abari n'umuntu nyene abari ngaha nyene hafi yanje ambona mu buzima busanzwe azi uko nteye n'aba diaspora bari hanze y'ibihugu urumva ntibashaka gutahura ivyo ndimwo so natahuritse ari gihe umenga arabirimwo n'igihe umenga ntabirimo byarashitse turafata ifoto byarashitse murafatana turafata ifoto nene tururimwe ariko ubu mururimwo hano rimana akantu ukuntu kavuga sasa ingeso sumugera wandukira ingeso si cancer iva ku byuma bigize ndaho biriya ntumbaze ingeso umuntu ayandura bivanya nawe n'icari Sammy namuhevye ushatse kuvuga nesa ari umugambi wo guteranya abantu gamire nese guteranya je ndabakuramwe inde uyu karatuma umuntu afuwa nakare umukolege yego umukolege umwana agatanga umukolege munyuma arakwemera S05 Every story matters. Hello guys, akunzi ba S05 neza ko meze neza je ndashima kuri micro za S05 muri kumwe na Mili so ndakunda rero murabizi shikadasabira kumana kurangiza umwaka mwiza kurangiza umwaka neza wa 2023 amahoro no kudutanga umwaka mushasha mwiza encore wa 2024 imana shishikari bazigama barinda so nkuko mubona ndi kumwe na Aima na Anitha canke Jedidia ivana uko mwita ivana film maze kumubonamwo uyo sinzi wari umukameraman niwe kenshi yari umukameraman muri Rukundo TV ariko gushikisha sana umwanya turamici icyatumye bava muri Rukundo TV eske haba ikibazo nyabaki ntibahembwa nka kujya famba bavuze ngo mwihurire ngo ntibahembwa neza cyangwa ntibafungura mugabo barafungura bro nawe bona yo abamanda baramutse ndabakire ngeze mu akombuye jeje ni sawa ni banda she ndamukije abakunzi ba S05 n'abakunzi bacu bose n'abakunzi ba Anitha mukozi iki sawa muri mwese ndabaramukije Aima vipi safi sana ndabaramukije abadukurikirana bose amahoro y'Imana bane na amakuru imisi kwanza wewe je sinemeze kukubona ndahari tu yego mwabwe muri Rukundo TV kubera iki canke yasambutse kubera iki Rukundo TV mwese nyene gushikana mu séparé Sammy atangwa ko ivyiwiwe wowe ubu nitukuziga basi nitukikubona kenshi uriko urafirma ibikorwa by'abandi bantu aho twatukumenyere kwa Sabasi niyo mwari mukunda gukora nawe kenshi mugabo wari usanzwe muri Rukundo TV ukaba wari ufite na TV yawe zira film ni kuvuga umukameraman ntakunze kumenyekana canke akunze kuba publish ibikorwa narabikora ariho ni na série yitwa Destin difficile saison ya mbere yose nje nayikoze ni kuvuga nyuma hajya narabandanije ariko Rukundo TV kugara nabyo kenshi ntukunze kubivugako ntukunze kubivugako kuko kwabaye guhitamo kwa mwene Rukundo TV niwe yahisemo avuga ati reka manze ntangure kujya ivyo nakoreye kuvuga yagiye muri pause niko ejo cyangwa ejo avuga yagasubaka avuga ati twagiye mugara bahemba kuko kujya bo mwarajyana nabibona twahembwa neza kugihe kandi yego umva Rukundo gusa twumvise amakuru ko Rukundo TV yanyere y'umuntu yitwa Kamani Faustin Kamani nani sikumukidina ke mzuri yagiye nubwo muvyo wagiye muri pause mugango yagiye kurongora bisiga ko atari kuronga mahera akora mu mariage n'abahemba so yitwa Auguste hama nimba agiye kurongora izo ni affaire ziwe naco mumubeshere ngurumva ngo agiye muri pause yabitukanye niko nakubwiye ati yaragarikije kugira ajye ivyo yagize ivyo yakoze nomba nimba ari kurongoramo nabyo nzi byo kore gusa yahisemo guhagarika kandi ntawo mugayira ivyo yakoze turanamushimira gose yego ariko ubandanye ukorana na Sammy so sometime turahura mu biraka ibi na biriya ni nkuko ndiko ndakora film yitwa Ikosa ry'urukundo rica ku mahoro artist abantu bamaze imisi bayibona turiko turakorana kandi murabona ko ari film nziza kandi ifise amavuta meza utarayibona waratanzwe genda kuri amahoro artist urabe film nziza vraiment tukika Aima gatonya umugore wa mwaravanye ntimwavanye jewe ndi mu rukundo rushasha
Arabise kumugora amwiruka ati toka kure genda n'ibisusu yarafise yari vyiwanje plus vyuyu plus vya cameraman bibiri Erega ari igihe ugira ibintu binini yakugeza aho wifuza ibibayabaye. Jeje kumugufise igisuki bayabaye none kuki utangakara kuri jewe none utangakara kuri jewe Anitha mfariki na Aima kwanza yo Aima mukorege mukorege wari ujyamye kukijagiye mwambaye impuzu zisa imbere ziye zibisoda kandi bazi bafunga mwebwe ziya mpuzu barazugaye zibisoda zirimo amabere ya vera ukuntu kwifotoza ntabibonye maramazi basi iyo mara ashobora kuba yarahumye mugabo birumvikana je nta foto dufitaniye na Aima yambaye impuzu z'igisirikare basi jya mujyamanye kumenga kamwe vya rouge menga osi mugabo yasiyo azari mwe nizo shati nyene ndazi katavyo waravye sanga ari urusaku baguhaye asi urusaku vraiment naye bonye nejis mwana stati wawe none kujuzanye nk'igisoda oya nani nza burya amasare gageze yahuje nyene y'amakaroka umujyamye ko neza uzi ko yarafise umugore kwe birashika nyene none ntubizi mirije miri ndakwirukana namufatanye Constance okwafanira vini koso nawe shitanga kudusengera kugira twimeze ko atari byo ko badakundanye ubu naho jeje Yesu ni kuvuga yuko muri mariage uyu mugore kwanza uri kuranyagiriza warigeze kuja muri mariage yacu ariko mwarabana mu nzu ega n'abarongora bose ntibarongora muri mariage warubizi warigeze kubuza urabona yarayi wanje ega ndakubwiye ati abarongora bose ntibarongora muri mariage Arukurobe vuga basi ko yari umukunzi wanje yari umukunzi wawe yari umugore wawe sabasi nkuko bishaka yari umugore wanje ariko ubu uciramwirukana nta bintu bitarangiye Sammy yarandujagaze ko kutarongora kubera ngo basaba ningo ntibarongora kumubeshya ntumumereka amenyo Sammy niwe yabibigishije oya none mvuge gute bazi kavuze ngo urumva ngo urumva ngo yaragiye ngo agaze bisubiba yabaye Sammy ni Sammy Aima ni Aima namuvugira bagucunge wewe Anitha ingwanye urukundo kandi akubwira ikintu kimwe twakuze twumva abavyeyi bakunda kuvuga ngo usishaka kugendana naka ngo naka ngo afise ingeso mbi ngo yo kwanduza ingeso umuntu wese ashaka kugira ingeso bivanye n'icari ingeso sumugera wandukira ingeso si cancer iva ku byuma bigize ndaho biriya ntumbaze ingeso umuntu ayandura bivanya nawe n'icari je nimba mbona miri nkabona ati je miri ahibana je ndashaka kwambara ibutura kujya ku nyene miri yambara iki nuko bisanzwe bindi nivyo vyifuzo nabihoranye rero ntibashaka kuvuga ngo mwumva ngo nabigize kubera miri kadimba wikugira umunsi bikwera hari impamvu wambaye uko none we nibiki hari impamvu none impuzu twambara no musi impuzu banambaye sizo banambaye Aima blue nibiki wewe urakizana aho gikweye nese tuko ndabaza ko ya mpuzu ne vraiment par exemple impuzu zirateke oya nkubuwe ko wambaye impuzu zisuku Aima aza kuba nawe atavye yiteguye akaza yambaye zisuku banaje kwitegura kije nibisa ko tamusi bondatera swatangana nambaye ibisa ku kazi nandi ariko abantu benshi twahuriye mu mabarabara tugasanga twambaye ibisa byo guhura ntibisa nuko mwari mujyamanye ko na Aima ko turyamanye ko hano rimana akantu ukuntu kavuga sasa ngo twari turyamanye ko kandi yo kuntu muratwenga rumenga nyine ari kintu Aima blue ukuri guhari nuko yaciye hariya canke ari maze gufata igihe kinini ndamuresha uyu mukobwa yaranse yarakwankiye nijya foto mwifotoje so ntatahuritse ari gihe umenga arabirimwo n'igihe umenga ntabirimo byarashitse turafata ifoto byarashitse murafatana turafata ifoto nene tururimwe ariko ubu mururimwo gusa bivanye n'ibihe afise uwakunda cyangwa se bakunda aba diaspora ugana mu diaspora kundi umupolisi ni polisi uyu jeje uri umusoda wewe ziya pera mukina kujya kunufata inko je na mu diaspora bashayo nta mu diaspora yo nkunda kuko babona umengo ndi ngwanye umva ntegerezwa gukundwa n'uyu nyene abari n'umuntu nyene abari ngaha nyene hafi yanje ambona mu buzima busanzwe azi uko nteye n'aba diaspora bari hanze y'ibihugu urumva ntibashaka gutahura ivyo ndimwo urumva bamaze gushika umuntu akakwandika akabwira ati ibyo bintu kina ni kumeze mu buzima busanzwe biramaze gushika bakanyandikira bakabimbaza
ndasenga aho nashima n'umunsi nasenze. oya sishobora guca nshoka ndamubwira ngo ngurumva ngo ndasenga ariko ndamubwira ati uko abantu banzi muri filme siko benshi banzi mu buzima busanzwe sinoshobora kuvuga ngo nteye ukunteye kuriya ariko urashobora kuzomenya bivanye nuko ushatse kumenya uko nteye ukazosanga ndatandukanye na Anitha uzi muri filme rero jewe sinoshobora kwitangira igishinga ntayicanje kuko jewe ko niyizi cyangwa ko noshobora kwitangira igishinga ntahari gene nawe ushobora gusanga unzi ukundi ugasanga uvuze ati jeje urazi jeje nawe ukuntu ukasanga biragoye rero ni byiza ko abantu aribo bashaka kumenya kuvuga ati burya nakameze uko rero Sammy waramuhevye hagezweho Sammy namuhevye ushatse kuvuga nesa ari umugambi wo guteranya abantu gamire nese guteranya je ndabakuramo inde oyi arumva ni Sammy ni muzinanye ntubizi je ndamuzi ariko ndazi ko batigeze bakunda mugeze bakundana je filme bakira bari mu cumba bari kubaroga muri douche bari kubara egeza ha micro ndababaza ikibazo filme zose ziza zirasohoka abo tuzoza turakinana n'abari abagabo bacu azobara abagabo bacu niko bavuga abantu ariko siko biri ni umukolege ni umushefu wanje ntabi asi umukolege ndivuga ati ni boss wanje apana umukolege ni boss wanje avuga neza karatuma munafua nakaya umukolege yego umukolege umwana agatanga umukolege munyuma arakwemera ubu na Sammy yaheze Sammy n'umubosi wanje je ntigeze dukundana na Sammy vraiment ntigeze dukundane ntabirenze ntibigeze murakundanye ndamundeke jewe mureke kumbaza ibibazo byanyu jewe nanje n'uyo Kentine turinze nabanye nk'ababandi twatandukanye na mategeko yabaye kubera twari twubatse usiga kumara basuma gashire abasuma niki usiga kumara ababandi abandi kubera amategeko ntiyarabazi byemere none ubushubu mu bandi canke yego mwara ababandi muri leta twarabakunzi abakunzi bawapi babandi abakunzi canke ari umugore wawe oya we ni wazo kwandikisha sha Anitha barakubwiye ko ava utwahukaniye wasakwe yo nimufatane mbere yo nimwe tekura tora bifu bakunzi bacu mabrura mutse umwana sha mukoreko yo koreka umwana abakunzi ba S05 mwakoze dukurikirana nari kumwe na jeje ari we Anitha basezere ndabasezeye Yesu nyimwe ku radio bakunzi ba S05 bari mwakoze kudukurikirana mwabanye natwe twagirana ibihe byiza ibiganiro byiza twayaze neza na mirififi sasa afise urusaku burya jera sinanamuheruka usaguma ndondera sinarinzi vyari ivyo kumbe yenze gukira mabruko yakoze muti oya ndavanga zose no musinamba mbonye mwidira ejo mpara mwipantaro mbutura je ndavanga zose bivana gusa n'umwanya ndimo canke bivana naho kwera kumwe na mabruko wasezera madam so bakunzi ba S05 turabasezeye twongera tubatumira kugira subscribe kuri S05 wowe utarayikora ukabukurikirana ibiganiro byacu ugire subscribe tukabatumira muje kuri zira filme muraba amafilme ahari tugiye kuzana filme yakinywe n'aba star nk'abose mu Burundi ya hari igice cya mbere igice cya kabiri tugiye kugisohora vuba muri December tuzogisohora karibu kunzi ibikorwa byacu inde solite maburembera tutamukwiga mbe mugufi abajambo canka amana nivyo kunda so abakunzi ba S05 ndakunda cyane murabizi zosubira nivyo kunda yo hemwe Every story matters.